Umunyagihugu yahora akorera ku isoko nkuru ya Bubanza, niho yari afise ikibanza ngo yariha ikori nk'uko bitegekanijwe. Ngo yagiye aza yumva uva muri ico kibanza imodokari ya komine iraza irapakira ibintu nawe bamutwara mu gasho. Aribaza ati none ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu nta bubasha igifise? Aho bari bamutwaye kumupfungana n'ivyo yahora adandaza. Aho yahora adandariza naho bahashize uwundi. Nitwa Ndayisengare wose nkaba nari mpanze inzu mu isoko nkuru ya Bubanza. Nkaba ndahakoreye imyaka ishikine. Nkaba nari umupangayi nkaba nimpanze ishope inomero 79. Kuva itegeko ry'umukuru w'igihugu risohotse rivuga ati abari basanzwe bakosa amasoko na komine kontra zabo zirahagaritswe. Abasanzwe bakosa amazu mu isoko nibagumeyo inzu zibaye zabo. Twe twaragubyemo kuva mu mwaka uheze wa 2023 iryo tegeko risohoka mu kwindwi. Risohotse turagumamo harahera amezi na bere tiraza gusasuma, niho bere yaje gusasuma haca hazubona ari impangiye iyo nzu ngo dufitaniye amatati. Bere ikigendera yugaye. Je nace nitira beyeri ndajana amarese. Baca babona kuja amategeko ufisemo ibintu ufise n'irese zo gupanga, baca bantege kuza kuri akagufi ka bere basize bugaje. Ndagenda kuri poro ndakariha baranyugururira. Banyuguruye ndakora ndiha beyeri umwaka wari uheze. Niho nagiye mbona megaro rovente nimbateri rovente z'uko 8 hari merekeredi imizo tarike sindazibuka neza. Nza mbona imodoka ya komini iraje n'abapolisi ngo sohoka mw'iyo nzu. Barantekeza ibintu byarimo byose je ndanka bonyene baca bavyipakiriye no ku gipolisi ngo barabijana ibintu. Imodoka yasehuye gatatu. Kwitiro ya gatatu bagenda baranjanye ngo agiye kunyereka ibintu iyo biri naje baca bantamugasha. Mugabo tugiheza gusohora ivyo bintu mu nzu baca vuga ko inzu bayugaye bagire bayishikirize bazishikirize uzotsinda urubanza. Rero imaze gushika mu gasho naragira mbati bayihaye uwo muntu cyambara rero ko nanyatswe nkanyagenzwe nashikiye ku bw'itegeko rya leta. Kirego caje ni bavuze kuza yo kunsohora, baza bavuga baje kunsohora yuko nkaba nasohowe na premana na mustanteri bifatikanije n'igipolisi, bakavuga yuko itegeko rya leta ryahagaritswe. Je narituye obeyeri kinaka mu mwanya ugororiye ku by'ukuri uwo munsi bihindutse gutaro nkoreye umwaka n'ibindi. Itegeko ntiryahindutse baca barampa n'igitabo c'amategeko ngo aya mategeko uzokwitwaza ngo hanyuma ugende kubaza icatumye abantu baza kukugarira kandi washikirijwe ku mugaragaro umwaka uheze uhakorera. Nuko baje bavuga yuko itegeko ryahagaritswe kwera. Kandi aho ndi ashameze yose kuva mu mwaka uheze nta kwezi na kumwe mperanye no kuko 8 basohoye nararishe no kuri nta kwezi na kumwe mperanye. Nkaha murabona yuko yaheruka kuriha ikori mu kumunani muri umwaka wa 2024 muri shopu ubusa 6. Voilà. None aha rero umuntu yoca yibaza atari ka karenganyo nyene umuntu yarakoreyemwo imisi nk'iyi yose imyaka 4. Ingingo y'umukuru w'igihugu igafatwa hanyuma agashikirizwa shop. Bagaca biyombora ngo uyu mwene gihugu turayimwatse ngo tuyihaye naka akasa karenganyo bagabo. Uyu mwene gihugu mwumva arira busema mwebwe? Byukuri nasaba yuko mwambariza yuko iyo ngingo ya president yahagaritswe. Ubu turi mwibarabara ku bw'itegeko ry'igihugu, sinumva yuko umwana gihugu yahawe na leta yo akazira itegeko ry'igihugu muzoba mukoze. Arabaza ati none twebwe abene gihugu twozira itegeko president yafashe? Mbega barabonye ko atagaciro rifise canke? Nibaza yuko
abarongozi canke abategetsi batandukanye bakwiye gufata mu minwe kino kibazo bakarenganura umwenegihugu. Batabishoboye naho umukuru w'igihugu wenyene yafashe ingingo, iyi ngingo yuko abari bakose ibibanza ari bo bigumana, amurenganure nuko bamuhire, kuko ivyo ariko aravuga ni ibintu vyumvikana. Mu vy'ukuri aka n'agatotezo, aka n'akarenganyo katagira uko kangana. Turasavye yuko iki kibazo tokwirirwa turakigarukako tuvuga ngo erega wa mwene gihugu yarabuze n'umuntu n'umwe amutunganiriza. Iryo ryoba ari ibara ku mutemere. Mutunganiriza ababitura, mutunganirize abene gihugu babaririra barenganijwe. Mwibuke kugira ya subscribe, jeme mufyonde no kukazogera. Ahasigaye reka twibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.